Mwaramutse mwiriwe bivanye n'umwe wese aho aherereye, bakunzi b'ibiganiro byacu kuri channel yacu ya T-Grace. Rero munsi ni iteka turamutse tubabwira ibimenyetso bigera kuri cumi n'umunani vyerekana ko umubiri hari ico ukeneye. Muri make umubiri twavuga ko urafise inzira iyo ukeneye ikintu. Kurya umwana ashobora kugira ati papa, mama, tonto, ndakeneye umupira, ndakeneye ibirato, ndakeneye ikaramu. N'umubiri nawe nyene uraheza ukagira uburyo kubwira ivyo ukeneye. Rero tugiriye ko nuko icambere na mbere coco umubiri dufatiye nko kumara, hari ikibazo gikunze kuba ugasanga urarya ubwoko kanaka bw'ingaburo iyo uvyihereje, ariko kubera ko ufise ikibazo mu mara bigatuma ivyo vyangombwa bidaheza ngo bigushikire. Rero ivyo birashobora kuva ku kibazo c'amara, si ikibazo bigatuma ivyangombwa hakuja neza na neza mu mubiri, bica bibandanya vyirenganira. Ikindi kibazo ni kuri likide, bavuga ko ari inyamazi ziri mu mubiri iyo bita bile, mu gihe idahingurwe ku rugero rukwiye, kuvuga ko haraheza hakabamo agasorobo mu kuntu umubiri wawe uheza ukakira ivyangombwa ukeneye, bigatuma ivyangombwa birengana ataco novuga ko bikumariye. Ego muri make rero twavuze yuko ivyo bimenyetso kugira bigaragare biba vyavuye ku kwikena canke ku rugero rudakwiye kw'ivyo umuntu yihereza canke bimushikira mu mubiri. Tugiriye ko ikimenyetso ca mbere duherako ni utubara twera mu nzara, benshi bakunze kutwita ngo ni intama. Utwo tubara turaheza tukagira iforoma nk'akadomagu karimo mugwara hagati, akadomagu kera. Ego rero iyo ukabonye ko ako kadomagu mu nzara simere nk'aho mwana nyine bisigura ko ugiye kuronka impuzu, ugiye kugurirwa impuzu, ugiye kugurirwa iki canke ugiye kuronka ikintu gishasha nk'uko benshi bakunze kwivuga, ahubwo ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko hari ico ubuze, na cane cane ubuze zinc, bitumwe nuko ufungura isukari nyinshi igaheza ikamira zinc uba ufise. Wibuka mu minsi iheze igihe wafunguye canke wagiye ku rubanza canke wagiye ahantu muri anniversaire canke iki, ugaheza ukihereza ifungurwa birimo isukari nyinshi, bityo ugacona ko iminsi yakurikiye kugera kuri uwo munsi ugacona ko hari ibimenyetso biriko biragaragara ku mubiri, ku nzara zawe. Ego ni ukuvuga rero ico kimenyetso ni cerekana ko mu mubiri ubuze zinc, c'ubunyunyu bita zinc. Ziravyo bikaba biterwa ko udafungura mu vyo ufungura zinc bidakwiye, canke ko umaze iminsi wihereza isukari nyinshi. Isukari muri make ikaba iheza ikirukana canke ikica zinc, bigatuma umubiri wawe ata zinc ureza ngo uronke. Ico cari ikimenyetso c'utubara ku nzara. Ica kabiri n'abantu ku ruhande dufate mu maso, n'aho batisize amavuta akunze kugaragara nk'umuntu yisize amavuta mu maso. Ego navyo nyene rero biraheza bikagaragaza ko muri make umuntu afise urugero ruri hasi kwa zinc mu mubiri. Ivyo rero muramaze kubibona ko kenshi bishika ku bantu b'igitsina gabo kuruta ku bakenyezi,
ku bakenyezi icyo bikunze kuvako bikunze gushika mu gihe umubiri afite insuline nyinshi, mu gihe insuline iri ku rugero rwo hejuru. Yego, ikimenyetso cya gatatu twavuga hano ni gusatagurika impera y'iminwa, abaheza bakita ngo mu mfuruka z'iminwa, canke gusatagurika ku gatsintsiri. Izo nazo akaba ari ibimenyetso by'uko umuntu aba akenye icyo bita vitamine B ya kabiri hamwe na B. Ibindi bikunze gushika nabambere nk'abasatagurika ku rukoba, uruhu rukamera nyine nk'urushishagurika ku ntoki n'ahandi mu gihe hakanye. Yego, izo rero umuntu mu kubihinyanyura, kubikiza umuti, araheza agafata iyo bita vitamine D, ariyo kandi yongera igafasha mu guhingura vitamine B mu mubiri. Ikimenyetso kigira kane ni inkorora idahera. Inkorora nk'iyo ugira uje kuryama, icyo iyo uhereje ugafata icyo bita calcium, cyonyine calcium, kuvuga ko muri icyo gihe biraheza bigatungana. Ikimenyetso cya gatanu ni ibinyigishi biva amaraso. Izi bikagaragaza ko uba ukenye icyo bita vitamine C. Yego, ikindi bikunze kuvako ni kwihereza isukari nyinshi. Izi biratuma aho nyine vitamine C idaheza ngo yakirwe mu mubiri neza, bikaza gutuma ugira icyo kibazo cy'ibinyigishi biva amaraso. Ikimenyetso cya gatandatu ni kutabona neza mu ijoro. Bisigura ko mu mubiri uba ukenye iyo bita vitamine A. Ku bantu bakunze kwihereza nk'ibinyampeke bihinguwe, ibintu bikoze mu ntete ariko bihinguwe, nabo nyine barakunze kugira icyo kibazo. Hano icyo wakora kugira ngo wirinde icyo kibazo cyangwa uvure icyo kibazo harimo nko gufungura umuhondo w'igi. Ikindi gikunze gutuma habaho icyo kibazo cyo kutabona mu ijoro ni ikibazo cy'ihingurwa ku rugero ruto rwa kimwe twita ikinyamazi bita bile, ikindi bita bile. Ikibazo cy'igitigu canke c'amara. Ivyo bikunze gutuma habaho icyo kibazo cyo kutabona neza mu ijoro, aho uheza ukihereza nk'imfungurwa zirimo umuhondo w'igi. Yego, ikimenyetso c'indwi ni iminwa ishishagurika. Isigura ko mu mubiri uba ukeneye icyo bita vitamine B ya kabiri. Ikindi bikunze kuvako n'abantu bakunze kwihereza ibinyampeke bihinguwe, biratuma ugira iryo kena mu mubiri rya vitamine B, ariyo vitamine B ya kabiri. Ikimenyetso c'umunani ku bantu bakunze kuvyimba ibirenge canke igitsintsiri, ikimenyetso simusiga cerekana ko ufise urugero ruri hasi rw'icunyunyu bita potassium, canke ko ufise urugero ruri hejuru rwa sodium. Sodium ku bantu bakunze kwihereza umunyu cane, umunyu ugwiriyemo sodium. Rero mu gihe sodium mu mubiri iri hejuru kuruta potassium, icyo gihe kuri uwo muntu ibimenyetso byo kubyimba amaguru canke igitsintsiri birakunze kwigaragaza. Ikindi gishobora gutuma ubyimba amaguru canke igitsintsiri ni urugero ruri hejuru rw'isukari mu mubiri. Nicyo bituma haba ikena rya potassium mu mubiri. Benshi baca babona abantu bakunze kubyimba amaguru, hariho nk'ibintu
inanasi, ibintu bikaze, ibintu bisosa cyane. Muri make usanga birirwa muri ibyo bintu, isukari nyinshi barakunze kubyimba amaguru. Rero nta kindi biba byavuye ko urantunga ahanini biba byavuye kuri iryo kena rya potasiyumu mu mubiri. Umuti twabivura gute? Hano icyo ushobora gufata kugira ngo wirinde cyangwa uvure icyo kibazo harimo gufata ibifungurwa, harimo nk'ibifungurwa birimo iby'urwatsi, ibyatsi by'urwatsi rutoto, nshatse kuvuga nk'amababi, isalade n'ibindi bifise ibara ry'imboga. Yego ariko mvuze imboga mwumve ko hano abanyembo bashobora guca biyumvira agafi. Oya ntabwo kirekera potasiyumu aha nta kirimo. Hari ikindi ushobora kwirinda kuri runo rwego ni kugabanya icyitwa umunyu, urugero rw'umunyu. Ariko nubwo tuvuga kugabanya umunyu, ntagire uwumva ko kugabanya umunyu bisigura ngo gucukata, kubera ko hari n'abandi bantu umubiri wabo uzi ubabwira ubasaba kurya umunyu. Ikimenyetso cy'icenda ni ububabare mu gituza. Ububabare mu gituza no kumanukana mu gice giherereyemo umutima, kumanuka hepfo. Yego bigashaka kumera nka shoke mu mutima cyangwa iki. Ivyo rero ni ikena rya vitamine E. Rero ngaha nyene umuntu ashobora kuvyirinda mu kugabanya ibinyampeke bihinguwe. Ikimenyetso c'icumi ni ivyo twokwita ishoke mu maguru canke habita mu ipfundo kuguru, ububabare canke ishoke. Ibi rero ni ikimenyetso c'ikena rya magnesium. Irashobora kuva kw'ikena rya magnesium. Ego hariho imfungurwa umuntu ashobora kuyihereza, harimo nk'intete hamwe n'amababi y'imboga. Yego intete ngaha ndiko ndavuga ni intete zidahinguwe, kubera ko murakunze kubona ko dukunze gufungura intete zihinguwe cyane cyane nka bino bikorerwa hanze nk'amafarine cyangwa ibiki kenshi bivuye hanze. Yego ikindi gishobora kuvako ni ikena rya potasiyumu, c'ubunyunyu potasiyumu, sodiyumu na vitamine B ya mbere. Birashobora gutuma ushobora kugira icyo kimenyetso c'amashoke mu kuguru canke mu ifundo ry'ukuguru. Ikimenyetso kigira 11 no kumva ushavuye ata kintu kigushavuje, ko mufise ivyiyumviro vyinshi. Ico rero kirashobora kuba ari ikimenyetso c'ikena ya vitamine B ya mbere, ico bita B1. Hanyuma ikimenyetso ca 12 ni asma ku bantu, ariko kenshi ugasanga niyo agiye kuzoba iyo asma iheza ikanika igahera ata kintu na kimwe yafashe. Ivyo rero birasigura ko aba ari ikena rya vitamine D. Ego mu gihe aje agafata iyo vitamine D biraheza bikava mu nzira. Ikimenyetso ca 13 ni ku bantu bakunze kurota indoto ziteye ubwoba, ico bakunze kwita mu congereza nightmares, abandi nabo mu gifaransa bakavyita ngo ni cauchemar. Ego ivyo rero ni ikimenyetso c'ikena ya vitamine B ya mbere. Hanyuma ikindi co kwibutsa ngaha nuko umuntu yogerageza akirinda isukari, kuko iyo bituma ico kimenyetso ku muntu giheza kikagaragara. Ikimenyetso ca 14 ni kunyoterwa cane, abantu usanga banyoterwa umunyu. Ego muri ico gihe gihumba ikimenyetso c'uko nuko ushobora gufata uyu munyu uva mu biyaga ugaheza ukawushira mu mazi atari mwinshi cane ukanwa. Ikimenyetso kigira 15 ni ububabare mu mugongo mu gice co hepfo. Ivyo rero birashobora gusigura ko ufise vitamine D iri ku rugero ruri hasi cane mu mubiri wawe, bityo rero
umuti akaba ari kongereza iyo vitamine yawe mu mubiri, cyane cyane iyo ugira uje kuryama mu ijoro urashobora kwihereza iyo vitamine D kugira ngo iheze igakwira mu mubiri wawe neza. Ikimenyetso ngira 16 n'abantu bagira ibimenyetso canke apeti canke ukumva yoshaka kurya ivu, cyane cyane ku bakenyezi bibungenze n'abari mu bihe vyabo. Ico rero ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko umuntu aba afise ikena ry'icunyunyu bita fer mu mubiri. Ngaha rero imfungurwa ashobora kwihereza harimo nka epinari, igitigu, ibitunguru, cyane cyane atibagiye inyama zitukura izo baheza bakita viande rouge, kuko hari zisanzwe zigwiriyemo ico cunyunyu ca fer. Ikimenyetso ca 17 no kwihebura, ico bita depression mu rurimi rw'igifaransa. Rero bashobora kuva ku rugero ruto canke kigabanuka ry'urugero rwa vitamine D. Aba ico gukora arashobora gufata akanya akaja ku zuba nk'iminota 15 canke akagerageza kwisonzesha. Ivyo biri mu bituma ico kimenyetso giheza kikava mu nzira. Ikimenyetso ca nyuma ngaha turangiza ko ni ikimenyetso gikunze kuva kw'ikena rya zinc. Zinc rero kuvuga ko iyo itari nyinshi, itari ku rugero nyarwo mu mubiri, iratuma haba ico twita dysfonctionnement, cyane cyane ku bubatse. Ego ico twita erectile dysfunction, icyo bigatuma hari kitagenda neza. Rero mu gihe ushoboye kubona ikimenyetso kimwe muri ivyo twashoboye kuvuga hano, ni ukuvuga ko urashobora kugerageza ukihereza kimwe muri ivyo twashoboye kubona, canke ari kubirondera mu bwoko bw'ibinini birakunda, canke umuntu akihereza imfungurwa biba bisanzwe bigwiriyemo. Abo mwakoze kubana natwe uyu munsi kano kanya. Tukaba ari iteka ari ibyishimo kuri twebwe. Mubandanye mugira umunsi mwiza.